si musaza wanje. Ni musaza wawe. Kigingi ni musaza wawe. Ego asaposa ego. Ariko Kigingi ibintu byabaye ni kiganiro twakoranye na nani? Nasimbizi. Bishize hahura turabiraba reka. Hajye horo biganiro by'abantu barimo indirimbo. Naririmba iki ngo ngarura abantu ko Mana ntagenda ibyo bibazo biriko biraba. Ubundi umanza kuraba ibindi biriko biraba handi. Ukavuga ati bino bintu bikamanze ndabirabe. Narabonye Kigingi na Simbizi harabayeho icuka kitari ciza bivanye nuko ego reka mbisubiramo neza bavyumva. Umuntu yiteze guhembesha muri gospel kandi ari indirimbo zo guhimbaza Imana canke zo kuzana abandi kuri Kristo. Nagira mubwire ngo aravumwe kuko munashira ifaranga imbere ntariko akorera Imana ahubwo ariko ashaka ibiva mu majambo yayo kugira ngo yakamishe abona barera ijambo riratubwira ko impera zabo sigura bariko baraprofita bafise impera zabo rero no kuvuga impera zabo nizo Yes, wakunzi wa Star TV amahoro y'Imana abane namwe aho muherere ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana kunzi ibikorwa byacu munadukundira ibikorwa byacu muratubera abantu beza cyane murakwiza ababone barenga ibihumbi jana bisigura ko muri abantu beza muri abantu bazima muri abantu b'ubwenge muri abantu baciye ubwenge cyane muri abantu bagira urukundo nyene rurenze muri abantu tuba twifuza muri abantu bakomoka ku Mana Kumana yaturemye tugashikano kuri inosi amazina yanje ni Starboy the Ship Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Love in Town ubeshi Mr Fasha warafashijwe Mr umukozi wo munzu Mr No Santima Mr Dora Boy King of Ladies Mr Ndikukazi Master Plan all the way from Burundi all the way from East Africa ndetse no kwisi yose I like support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that support my job only my job. So mubwa bwa Star TV simubona ko nabazaniye umwana mwiza razi yatisha wangaseka simubona ko nabazaniye umwana umwana akomoka kuri Rugira byose mukora abantu bafise umutima mwiza tumanza kuraba ukuntu baseka turaye ko badaseka ninzi kandi twabonye ndaseka ninziko nta niyo dusanze dufise mu buzima bwa misi yose ntanziko mugira ariko mba nabibonye nanjye mfise ukuntu ndabipima wabonye bipima gute cyane abona ari sawa munafise akantu gapima umunezero n'umunezero uva ku Mana ariko umeze neza turashima Imana usa neza mwana murakoze tuvuga ati n'ubuntu bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana Imana bavuga ati niyo yikigakiza ariko kandi Imana ntiyica irakiza ariko bibaye ngombwa yo kwica ego aho twoba tugiye kure cyane mugabo birakunze kuba mugabo si kenshi biba bivanye nyene Imana n'Imana nico cyubahiro cyane kuko niyirema niyo itwara umuntu je sinavuga kwici niyo itwara kuko umuntu tuduza ka micro gato kuko umuntu arimwa n'Imana kandi nayo ni nayo imwakira rero sukwici kwakira ibyaye iby'Imana ikoze tukabyakira tukavuga ati Mana umuntu wacu uramutwaye ariko ufite uburyo panga plan zawe icyubahiro ni cyawe nta discussion ubundi tuba dutwandika amakete tukarekrama mu ijuru bakaza baratwongera tukavuga ati Mana none uwo muntu wamusubije hano hari ibintu atari bwarangize hari uwo byabaye ko yitwa Tabita uwo n'umurundi oya se Burundi tumusoma muri Bibiliya ego yari umukozi w'Imana yarakundana yarafite urukundo yakunda abantu akabashonera impuzu abapfakazi imfuvyi rero amaze gupfa baragiye kurekrama abapfakazi basuka manifesta bararira barakora manifestation Imana mugarukana ego Imana yaramugarukana ego urumva ko ishobora gutwara ikongera ikagaruka twikorera ivyiza rero Imana izo ziratugarukana niwo mugabane wacu Yesu akunzi wa Star TV reka rero amaze baramutse kumbure twari twamaze kwinjira mu kiganiro muri rusangi nuko tumeze nuko abantu tufise umutima mwiza tugira umutima mwiza twakira abandi bana nuko tuba tumeze ramutse rero abakunzi ba Star TV kumbure twinjire mu kiganiro
nyezina muri rusange karibu sana. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Star TV aho muri hose, reka mbipfuriza amahoro y'Imana kwanza icyambere. Umuntu wese akurikirana iyi channel reka musabire umugisha, Imana imuhe umugisha kandi muha n'amahoro. Ndi kuvuga umugisha uvanze n'amahoro. Ushobora kugira umugisha utagira amahoro ugasanga uguteje ibibazo. Niyo mpamvu rero nabasabiye umugisha uvanze n'amahoro. Uvanze n'amahoro. Yes, amahoro ava ku Mana. Reka ngashireko neza. Amahoro ava ku Mana. Kuko umuntu yo yaguha uno munsi ejo akayakwaka. Niyo mpamvu rero abakunzi ba Star TV basabiye umugisha n'amahoro ava ku Mana data wa twese. Kabisa tukaba turamwakiriye rero. Kandi anye jeyo nkoresha ikiganiro muri rya mbere. Biba vyaheze mba nabakiriye mu bwami nyene muri famille nyene ya Star TV nyene. Murakoze. Karibu cyane mu muryango wagutse cyane. Uri nk'abantu bagira urukundo rurenze. Uri nk'abantu banshigikiye kuva kuri 0 gushika kuri no munsi. Kumbure wogira kunidondora. Unatubwira n'ivyo usanzwe ukora kwera ko je ndabizi ubwanje. Iyo no bivuga ivyo ukora no banda kuvugiye cyane. Kandi ntiwo bimara renga n'ivyinshi. No biheze. Hari n'ibindi byo mwibanga. Byo byose tuzobigerako. Ba ku mazina nitwa Shimirimana Anne Marie. Nkaba ndi umumama umukozi w'Imana. Nkaba nongera kandi nkaririmba na gospel. Sinzi kuba ariko baraja ku mbuga ndiko ndinjira ndiko ndaza muri gospel. Nambaze kuba nayinjiyemwo. Ibyo rero nibikorwa bijanye n'imirimo y'Imana nkora hamwe n'ibyo ndagira evangelisation. Ego rero mu bindi by'ubundi buzima sinzi ko iyo tuzovyinjiramo kindi gihe ubundi munsi kazima twumvise kuri umukozi w'Imana. Birasaba ko ubundi gutanga ubutumwa bwiza cyane gutanga ubutumwa bwiza biciye muri izi ndirimbo mpimbazamana. Nakavukano wagakuye mu muryango cyane umaze gukora aravuze ati harageze ko nkorera Imana. Akondo kita ko arakavukano kubera yuko jewe mvuka nakuze nkurira mu muryango ukijijwe. Navukiye muri famille izimana ikunda Imana. Numva novuga ngo nakavukano kubera naravutse ndabisanga muri famille. Mama wanje yari umukozi w'Imana cyane cyane. Ako bakunze kuvuga ati muri famille nubwo papa wawe aba ari umukozi w'Imana canke mama ikigaba ntikibura. Okay, urumva ikigaba ntikibura mugabo hariho abo ugenda ubona ho baguha karorero mu muryango wawe. Novuga ati mama wanje yambereye akarorero cyane na papa wanje bose ni bo. Muga mama rero nawe ari hejuru cyane yarambereye akarorero. Yakoze imirimo myinshi cyane n'ubu aracakora. Yararirimba cyane cyane, yarakoze mu bijanye n'amashengero kenshi n'umuntu yaranyigishije kusanzwe. Ego ndi mu ngabire yiwe. Ndi mu mavuta yiwe niko nabivuga. Byabintu bakunze kuvuga ati burya mu muryango ntihabura icyo utora cya mama wawe cyangwa cya papa wawe. Uwo ni Anne Marie Shimirimana ku rubuga rwa YouTube channel yawe. Na mazina usanzwe ukoresha. Ego. Anne Marie Shimirimana. Haro Shimirimana na Shimirimana. Namashima. Kabisa. Yamasinga ashima buri kanya. Anashashane ko bakunze kuvuga ati izina ni ryo muntu. Kuri Anne no musi ryabaye ni ryo muntu. Ego. Ariko ari uwo bita ntuka amazina. Ujya turamuhindurira. Kuko impamvu tumuhindurira kuko Kristo amaze gupfa yahinduye ibintu. Rero nawe turamuhindurira. Ntashobora kuba yo tukaba amazina y'abantu. Cyatumugira turashobora kumuhindurira irindi zina ryoshe akabanye n'amazina. Ariko dushobora kugira ririya zina baduha ugasanga kumbure sibwo ubuzima tubaye nk'ubw'iryo zina nkuko bakunze kuvuga ati nuko amazina uno musi natashe bamwita Ngendabanka ariko akunze igihugu cyose n'isi yose kandi bamwise Ngendabanka. Ariko aho hantu hari akakode kenshi birakunda gufata. Nubwo natashe bamwita Ngendabanka sinzi ko yoba ari kariyere yoba yarahinduye amateka. Ako kazina ni kibazo. Ego arakundwa n'abantu benshi cyane mugabo kubera ko ese urazi iyo yari kuba afise ako kazina arakandi kana ariko ariko usanga araho kavuye sha sinzi mugabo je ngo mvuge ivyo ndiko ndumva. Iyo kajya kazina kataba kariko bijya umubona nizere ko biba birenze. Ari usanga tutobibona. No biba birenze kuko hari andi mavuta agenda nyene aca yiyongera bivanye. Vraiment hajya abona binje muri mpwemu nibo babibona.
twe turacari yagufi cyane ariko turizera ko kumwe n'Imana byose ni sawa kabisa cyane twamaze kukwakira mu muryango wa Star TV family ariko cyo no basaba abakozi ba Star TV d'abord imbere yuko tumwakira tumwereke urukundo tugende ku rubuga rwa YouTube channel twandike Anne Shimirimana Mari iririko ego Anne Mari Shimirimana so ndaza gushira link muri commentaire kumbure tugene natwe akomeze kuduhereza indirimbo mpimbazamana kubera ko ziriya ndirimbo sizimana ni indirimbo mpimbazamana wowe uvuga ko ari indirimbo y'Imana Imana nija muri studio ahubwo turirimba indirimbo zo kugira iki zo kuyihimbaza zo kuyinira haza tuyihina na icubahiro cyayo tuvuga ivyo yadukoreye twifashije izo ndirimbo mpimbazamana kubera iki kuja mu ndirimbo mpimbazamana mu gihe hano kuri Nosi hari izindi ndirimbo hariho Sekira hari indirimbo z'umudundo byabaye ngombwa no mu kabare twama twatamvye buri gihe canke mu ma boîte donyi n'ahandi kubera iki kuja mu ndirimbo mpimbazamana kubera jewe nagiye muri ubyo nukuvuga ngo buri muntu wese afite umugabane wiwe buri muntu wese afise naho yatoranye nice yatoranye nukuvuga bari abaririmba izo zindi niwo mugabane wabo yego niko ndavuga hama nanje gospel indirimbo zo guhimbaza Imana niwo mugabane wanje yego umuntu wese rero avibra ikiri muri we ikiri muri we nica sohora uriya ndagukunda n'ibindi nyene birenze ko kuri ivyo nivyo biba biriko biravibra muri we mugaratwe ndagukunda turabibwira Kristo tukabibwira n'Imana hari amajambo amwe tugenda dusangira rero urumva umwe wese n'umugabane wiwe jewe rero nahisemwo umugabane wanje ufise umugabo mbona wambaye wavuze ko mu mamasha ufise umugabo n'abana bakuze yes mama ubunye uri mama kana akasha sinovuga umwe babiri batatu jusqu'à 5 karibu cyane mu muryango wagutse cyane kumbure tuzohayagira byinshi bitandukanye ariko kuririmba indirimbo mpimbazamana iyo dutanguye ibintu kenshi hari nige batubwira ati bino bintu giyemwo imiziki yisi kenshi yigiyemwo bavuga ati uzo mu maraya uzoja mu kuzimu bizogenda ukuzota ubuntu uno munsi ugitangura kuririmba indirimbo mpimbazamana nahe majambo meza wabwiwe nahe majambo mabi wabwiwe amajambo reka mpere kuri meza kuko ibintu bibise umugabane wanje oya nta majambo umugabane w'abandi umuntu wese afite umugabane wiwe vraiment nacanza kureklama mwijoro ego jewe narakiriye amajambo meza y'abantu ego abantu baranteye intege baravuga ati vraiment turagushigikiye ego kandi abantu bose bashigikiye mu bijanye no kuntera intege ego Imana ibampera umugisha bariko barashigikira cyane ego abakubwiye nabi nabo abakubwiye mabi nabo bakubwiye bimeze gute sindababona kugeza ubu sindababona ariko ndabiteze ariko yamaze gushikirwa akora ikintu bakavuga ati uwo ni wa wundi ari indirimbo mpimbazamana ariko akora bino ugasanga ivyo ariko urakora kumbure sinica abantu tubona gutandukanye kandi dutahura gutandukanye maze kubibona ugutandukanye akarorero jewe ubu uri kurambona uku umbona je novuga ko mfite image nyinshi ego kuko urabona no mu ndirimbo ziwanje uravye ukuntu usanga nambaye kanzu nyene ibitenge ego amakanzu y'ibitenge ego rero umbonye rero hajya muri video tukaca duhura ndi mu kazi usanga nambaye ipantaro rero uri umuntu urashobora guca urubanza ukavuga ati koma ujya mu mama yari umukozi w'Imana birashoboka ko yoba yariko aradufrapa reba ingene yari yambaye ubundi ahantu handitse ati umukozi w'Imana ntakora atamwo canke ipataro yavuge iki kintu gutahura kwacu kuratandukanye umwe wese no gutahura kwiwe kandi umwe wese no kwizera kwiwe niyo mpamvu rero ivyo duhuye navyo ntaco bitugira kubera ko umwe wese ariyiziwe n'Imana yiwe yego bisigura ko kwambara ipataro nakora ntibiza gutuma udakora ya miziki mpimbazamana imiziki urayikubita nyene ibintu bikagenda neza cyane aho hariyo agakode navuze ngo iyo uja muri sport wambaye iki navuze ngo iyo duhuriye mu kazi sinavuze ngiye kuririmba kandi sinavuze ngiye gusenga je nagira nyene duhuriye mu kazi bivanye n'ivyo nkora je nagira ati umukozi w'Imana no muri sport yakwambara iki none nk'ubunye usanze ndi umumotare
ukaje usanga nambaye ipantaro ndiko ndatwara moto none noca nambara urambara kabutura nk'ijya kanzu vraiment ijya ndirimbamwo ubona no ayitwara na moto urambara kabutura indani n'agakanzu hejuru ikiguruka igurutse ntacyo urambaye akindani cyangwa imotika yijya urumva mba ndiko ndonona akazi hari ubuzira dukora bisaba ko kujya wambonye atari kuzo ibibazo ze bararaba rero imyambarire cyane bivana n'ibihe bivana cyangwa n'ivyo urimo bivana n'ibihe n'igihe n'ahantu n'ivyo uri kurakora ego uno munsi Anne Marie Nshimira Imana asangwa afise kumbure eglise asangwa asengera akavuga ati niyo eglise yanje bwite niyo nkorera imirimo yanje kubera ko uno munsi turazi ko hari uririmba gospel tuja no mu kindi kibazo aririmba gospel kumburengiza amafaranga nuririmba gospel avuga ati reka nkomeze kubaha imiziki izodufasha mu guhimbaza yaturemye n'ibindi byinshi bitandukanye kuri wewe waje muri gospel nkuje muyehe sura muri byo bintu jewe bukuza muri gospel ntabwo naje muri business naje gukorera Imana ego rero bivanye n'ukuntu ndi ibintu vya business mu bijanye na gospel nabo baba birimwe vre no bahanura kubireka kuko Imana ntabwo ihagarara kuri business zo kuyihimbaza ushobora mu majambo make ubugiye kurondera inyungu wicishije mu nzira z'Imana oro tugiye gushimira Imana kuvyikorera ariko twebwe dukora ibyo kugira ngo duheshe Imana icyubahiro hanyuma Imana izohezagira mu nzira zayo tutazi kuko Imana inzira zayo zirenze igihumbi bisigura ngo kuririmba gospel ntibisigura guhembesha mu majambo make ego Imana ifite inzira nyinshi cyane n'uwo bihangamwe amaso nizere ko bitomwerera ego kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo haravumwe uwizera umuntu bisigura ngo unawo uwo muntu yoba yizeye ivyo bintu harimwe by'amagospel ni ukuvuga ngo aravumwe kabisa ego reka mbisubiremo neza bavyumva umuntu yiteze guhembesha muri gospel kandi ari indirimbo zo guhimbaza Imana canke zo kuzana abandi kuri Kristo nagira mubwire ngo aravumwe kuko ntariko akorera Imana ahubwo ariko ashaka ibiva mu majambo yayo kugira ngo yakamishe abona rero ijambo riratubwira ko impera zabo sigura bariko baraprofita bafise impera zabo rero no kuvuga impera zabo nizo zo ngaho kwisi twege ibyo dushaka si ibyo ngaha kwisi dushaka ibyo mu bundi buzima buri hejuru nitwarangiza kuba muri uyu mubiri bwa buzima yatubwira buzoza inyuma y'ubu ubundi hari uburyo bakunda kubisiguramwo bakavuga ati none iyi muziki kugira tuyisohore ko dukoresha amafaranga yo tugiye muri studio iyo dukoze video nziza cyane bidutwara amafaranga menshi cyane iyo dufashe ingendo tuja ku ma studio hana mu biganiro dukoresha amafaranga iyo bishitse rero ukarihisha iyo noti hari igihe ushaka y'amafaranga yo gukora iyo muziki navuze ngo inzira z'Imana zirega igihumbi mbega ubwa mbere utarakora iyo muziki ayo mafaranga yavuye he kabisa wari wahembwe nande wari wayakuye mbega hajya ahantu wayakuye ntubona ko Imana yaguhaye none wo bibandanya niyo gumiza ni kubici handi nyene ndetse n'ahandi hantu udashize umutima kuri ivyo bintu jewe adumva vraiment dohava mvuga byinshi abantu nkamwe bwe nimwe tuba dukene uno munsi uri indirimbo mpimbaza Imana kenshi haraba critique cyane ku bantu bakijijwe canke bagaragaza uburyo bakijijwemwo uburyo bariko barakora ijya mirimo y'Imana critique ziraba witeguriye gute critique canke zo bimaze kukubako ugakritikwa kumbure biciye ku mbuga ngurukana bumenyi turafise abantu benshi bakritika avuga butumwa cyane ba prophet canke aba pastor ndashaka ndabiririmbe mu misiza munyitege ndashaka ugira uririmbe bakritika ego si ndirimba bakritika bari abantu bavuga hari igihe usanga bariko baravuga vya vrai ego Jesse ndahura nayo ma challenge yuko mugabo naho nohura nayo nta nakimwe nagira mvuge ko nambaye ibirato siniteze gutsitara aho abandi bavuga ko natsitaye je nambaye ibirato bashake bipange kuko ndazi turi muri campaign no kuvuga ngo kuna wakirishi Giswahili kiradoze hariho tuzavuga indimi nyinshi zitandukanye hariho abavugizi ba Satani n'abavugizi b'Imana rero iyo muntu iyaje akavuga ibintu nk'ibyo ubanza kuraba mbega uyu muntu ninde ucumura aba spirituellement
ubundi ngo cima mandare mu bantu babakarira cyane uriya mugabo uriya ntago twamuvugaho birebire ariko uramutinya nawe sininya umuntu ninya Imana eka ninya Imana eka da uriya impamvu mvuze ngo nitwavugaho birebire arafise campaign yake campaign yiwe kandi iyo kuyimenya je sinoyimenya byonsaba umwanya muremure kumva navuze ko hariho abavugizi ba Satani n'abavugizi b'Imana rero pururo moma sinokubwira ngo hagaza ntaho nzi ariko we ari umuvugizi w'Imana cyangwa wa Satani ariko we ubwiwe arabizi abazahaturiye arahazi buri muntu wese aba yiyizi niyo mpamvu rero je ntokangwa n'ibintu bije nk'ibyo kubera ko je ubwanje ndiyizi nta muntu yomenya kunsumba Sophie Imana rero urumva uwo muntu ntacamazi oya n'ukuri umuntu we urumva barakantu gato cyane nambaye ibirato sinsitara yes kumwe na Anne Marie Shimirimana mu bwa Star TV tunashima cyane World Beach tunayishimira cyane kubera ko noti ko turakorera ikiganiro niho baduhereje ikibanza ngo twama dukorana tugakora mu buryo bwa promotion dukorera ino World Beach reka tuyishimire cyane ni bimwe mu bibanza byiza cyane bimwe mu bibanza bikunze kuduha ikibanza tugakoreraho tukamererwa fresh karibu cyane rero muri World Beach ikibanza cyiza cyane ni Anne Marie n'ubu tukiri kumwe mu bwami bwa Star TV ariko mwatishaka kumenya amakimi uno musi wabugeze ku ndirimbo zingahe kumbure icyo kibazo ndakikubaze namenye isonge ugeze ko bashansho jewe ngeze ku ndirimbo nyinshi cyane mu bwami bwa data ariko zimaze kuja ku rubuga izigaragara n'amazi umengo ni nkeyi ariko mu bwami bwa data ni nyinshi cyane yego mugabo iziriko izo abantu babonesha amaso zimaze kuba zibiri kabisa ndetse zifite n'amasanamu yego naco cyane ko kenshi abantu baririmba indirimbo mpimbaza Imana kenshi nubwo bagaragaza indirimbo ku mbuga zabo hari n'izindi baba barasohoye nyinshi tutabatuzi ugasanga ko muri bazirimba mu ma eglise yabo ahantu hariya ndumva no kubaza kino kibazo ari amakimbiranire akunze kuba muri bamwe twita baririmba indirimbo z'isi ndavuga abakomeje cyangwa abaririmbyi bajya baririmba nyene indirimbo z'isi no muri gospel bitandukaniye he kumbure umubano mufitani hagati yamwebwe muririmba gospel utandukaniye he n'umubano ubari baririmba indirimbo z'isi cyangwa abakomeje nta tandukano rihari kubera twese turi umwe turi ibyaremwe n'Imana nagira mvuge ngo twese turi ibyaremwe n'Imana bidasigura ngo kandi ngo Imana ngo yaremye ngo Adamu na Eva yego hari ikintu nagira mvuge gikomeye turi ibyaremwe n'Imana twese bariya turi ibiremwa vy'Imana ibiremwa vy'Imana muga bidasigura ngo twese turi abana b'Imana aha rero ndazi haraza kuba ikibazo kinini ya cyane bidasigura ngo twese turi abana b'Imana turi abaremwe n'Imana mugabo bidasigura ko twese turi abana b'Imana no kuvuga ngo iyo umuntu akijijwe canke akihebera Imana hariho irindi zina ahindurirwa mu bwami bwo mwijuru akava mu kwitwa umucaremwe c'Imana agahinduka akaba umwana w'Imana abo rero niba abandi bizera umwami Yesu bakamwakira bakabatizwa bagapfana nawe bakazukana nawe abo nibo baca bitwa abana b'Imana rero bariya rero twe turi cyo kimwe mu bijanye n'ivyaremwe turi bamwe dutandukaniye muri ako kantu gusako bisigura ko mwebwe hagati yanyu ba gospel nta bibazo bihaba uyu akavuga turi yankoreye ibi ubimeze uko kumbure ndazoraraba n'ibindi biganiro ibibazo ntibishobora kubura twebwe muri gospel nibikeye cyane paraporo y'abandi baririmba izindi ndirimbo twebwe nubwo nk'ikibazo maze gukurikirana cyane dufate mu bitari vya gospel ukavuga ati ikintu yeruka kuba vuba ukavuga ati ikintu sindacakira kubona ingorane ziriko ziraba muri comedy yego kuri musaza wacu Kigingi yego hari ibintu byabaye vraiment umusaza wa Kigingi nkuko wabivuze ati turi byaremye ndabifite uburenganzira umusaza wa Kigingi Adamu na Eva nawe niyakomoka nane si musaza wacu ni musaza wawe Kigingi ni musaza wawe yego asakosa yego ariko Kigingi ibintu byabaye ni kiganiro twakoranye na nasimbizi rero bishize ahura turabiraba reka hajye ibiganiro by'abantu bisi baririmba indirimbo naririmba iki ngo ngarura abantu ko Mana ntagenda ibyo bibazo biriko biraba ubundi umanza kuraba ibindi biriko biraba handi ukavuga ati bino bintu bikamanze ndabirabe narabonye Kigingi nasimbizi harabayeho icuka kitari ciza bivanye nuko Kigingi harakantu yoba yarakoze sinzi niko twabibonye niko mwabibonye igano nakoranye na Simbizi yego
mugabo nashaka mvuga iki kintu iyo turi kuri inosi dukundane dukundane nk'uko ijambo ribivuga ngo ukunde mwene so kwikunda kubera ko twese turi ba bene mugabo umwe kwikunda si vyiza oya Yesu niwe yabisiguye neza aravuga ngo ugusavye n'umuhe apana gucushirira oya agusavye n'umuhe nukuvuga ngo rero bijya bintu nabonye mwashize ahagaragara ntivyari vyiza cyane ku bantu ndazi ko nabo barakunda Imana kandi barayemera ego kandi nabo nivyaremwe vy'Imana sinzi ko kuba umwana w'Imana ariko mu musaza wawe Kigingi yagirizwa ko bamuhaye diri arayihindukiza nuko simbizi arababara umujinya abishira hagaragara ivyo oye ndovuga ko harimo kode itaramenyekana je sindabona Kigingi mwamuhamagaye nayo ngo aze avuge vyiwiye Betetre yo bangira atagisubiza bifitiye rero iyo umuntu yumvirije umuntu umwe guhita atora umuti babigoye mugabo ko byarinze bija hagaragara kumbure Imana hari cishaka gukora hagati muri bo kuko birinze bimera kurya naho umwe yoba muri we adashavuye ubundi ashobora kuba ashavuye ariyo mpamvu yaciye abishira ku mugaragaro bisigura ngo bari kubihereza mwibanga ntivyari kuja ku mugaragaro kumure nibaza ko bazoganira inbox genda vyipfuza inbox wo gusaba ati reka nkubwire inbox ubu bisigaye bigoye bitwobimenye nako mwarenze babishira hajya baturitse nyene baduha ikiganiro ndukuvuga ngo mwaturiranira ivyaha ni jambo ry'Imana mwaturiranira ivyaha vyanyu kugira ngo mubone gukira kugira mubone gukira umwe nimba Kigingi hari vyashitse none rega nawe n'umuntu asaba imbabazi ati naradekonye nimba atadekonye nawe simbizi navuze ngo asaba imbabazi navuze ngo baturiranira ivyaha byabo kugira ngo bakire birashoboka nujya wundi akaba ari mwikosa sishobora mwaturiranira ivyaha byanyu kugira ngo mukire nawe yoza hari ibindi yotubwira bisaba ko baca baturiranira nyene ukaje usanga arazanye n'ibindi bintu byawo niyo je ntombwira ngo nagenda asaba imbabazi ni baturiranire bo babiri bo kuri bo hanyuma bibaye ngombwa tubabone bari ko baratugirira akantu banicaranye bari gusangira turabikunda cyane ega turabakunda abantu nk'abajya tubabuze Burundi bwoca bujegera kabisa neza na neza dusengera bajya turabasengera ntabyo bazi ariko turabasengera bro kuko nabana b'igihugu bateza imbere igihugu cacu murabona ko tumerewe neza mu gihugu niyo mpamvu bajya rero turabakeneye hari igihe akini kintu ukabona tu vraiment igihugu cacu bien kabisa turi muri gospel kumbure urafise uburyo ikirangamisi cy'ukuntu ibikorwa byawe bishira hagaragara uruka kudushira hanze indirimbo iri hano kumbure yikurikira turagiye kwibona ryari urafise uburyo upanga ibintu byawe kumbure mu gihe ugira ushira ibintu byawe ego dafise ukuntu ndiko ndabipanga bivanye nuko gahunda yanje ibimeze hamwe no gusenga Imana ikanshoboza indirimbo iherutse gusohoka iramaze iminsi 2 yonyene ariko muri play wanje ukuntu ndabitegura nari nifuje ko buri kwezi ko kwamamaza ubutumwa bwiza mugabo bivanye nuko hari utuntu tugenda ducamwo gasanga turanyiciye gahunda mugabo vraiment mu vyipfuzo by'iwanje ndashaka ko buri kwezi ukorera Imana nari nitujya misi yose kabisa ubundi numashaka ubundi numashaka ego ubundi numashaka kumenya ubutumwa watanze umenya ko bwashitse aho uvuza ko bushika bigenze gute ubutumwa natanze kugira amenye ko bwageze aho nipfuza nuko mbona umuntu umwe gusa yaburavye umwe uriya muntu umwe mboje ko yaburavye egare bwamaze kugenda kuko ibyo yumvise cyangwa ibyo yabonye araheza akabihereza abandi aho umwe wenyene kuri jewe arakwiye umwe n'umuntu muzima arakwiye kuko uribuka igihe Kristo yazuka asha turi mu minsi myiza cyane igihe yazuka hariho abasoda bari bacunze imva yiwe baraburiyo yaciye bamaze kuburiyo yaciye bamuhize bakamubura baciye bagenda bamaze kugenda kugira babacungishije nibwo baciye babaha amafaranga ngo babihore bamaze kuyatora amafaranga bashira abagore babo aho kubihora baca bagenda gusuma mu isoko bamaze kugenda gusuma baca bagenda bavuga ati rego no munsi turasuma wa mugabo yagiye babahaye igifuka munwa rero yari umuntu umwe bari abantu bangahe bacunze ijyava ya Yesu ariko bamaze guhabwa ayo mafaranga abagaha abagore baciye babikwiza isoko yose nukuvuga isoko yose yaciye ibisi yose gushika none munsi nanjye narabimenye bisigura rero umuntu umwe kuri jewe aramamaza ubutumwa bwanjye nyene yuyu
umwe sha mbaruko bimeze reka tubihereze Imana turindire kumbura ubutumwa buza kugera Imana deje yamaze kuvyumva nibaza ko aho twifuza ko ubutumwa bugera uzohagera neza cyane ebana mwibanga rikomeye cyane ibintu bigende neza cyane so muno mwanya bariko badukurikirana ni benshi cyane baza gukurikirana kino kiganiro muri rusange ubasaba iki ikintu cya mbere umva ubasaba kivuye ku mutima wawe ego sino buri kintu usaba oya abantu baza kudukurikirana abazodukurikirana no mu myaka iri imbere naho nze bararashaje ndabasaba gushigikira umurimo w'Imana ego niho hari umugisha shigikira umurimo w'Imana ufite icyo ushobora gukora ukagikora canke meme nabonema yawe kuri channel yanje ushigikira birakenewe kumbure kugira ubutumwa bugushikire mbere sinangombwa ngo ndinde no kukubona ntibinakenewe ariko mu gukorera Imana mu buryo butagaragara sije ndaguhemba kuko nubwo uje uzoshigikira kuzohembwa n'Imana Imana yaturema ego rero abo bantu ndabakeneye bashigikire mu buryo buboneka no butaboneka kabisa so mugende kumushigikira mukore abone andika Anne Marie Shimira Imana kumbure muraza kubona ibikorwa vyiwe n'ibikorwa giye kuduha byinshi cyane kubera kurumva ko we yavuze ati jewe sindi kurondera ifaranga ahubwo ndi kubahereza imiziki na cyane dukunze gukoresha iyo turiko turahimbaza Imana nkunze kuyita indirimbo mpimbaza Imana cyane usumba uko mwebwe muvyita so rero twamaze kumwakira mbwe bwa Star TV mu muryango wa Star TV twese tugende gukora sabone kumbure tumushyigikire dushigikire ibikorwa vyiwe je numara kwifuriza amahigwe kumbure amahigwe yagute samahigwe yo kubona amafaranga n'amahigwe yuko ivyo bikorwa vyawe yogera kure message yawe yogera kure aho wifuza kugera karakantu utavuze ndashaka nyipfuriza nyipfuriza amahigwe yo kuzabona ijuru nyuma y'ibi bikoko kavuke nako ndakakwifurije ahubwo ndarukwifurije bakubona ijuru n'uruntu rugangi rurerure cyane rukuri jewe Imana bampera umugisha murakoze cyane yego je numva no gushimira pe murakoze cyane kumwe n'Imana ubundi gisigaye ko twakwakiriye nibaza ko bimwe mu bikorwa by'iwawe bazoza barabibona mudukenezo batohari kumbure dushobore gushikana inkuru kure muziba mwadishiriye ahagaragara kumbure ishikira abantu benshi batandukanye yaba famille yanje ya Star TV 257 nabone iyo nkuru ibageremwo aho bari hose reka ndagushimire ku mwanya washije kuduhereza wafashe umwanya wawe uravuga ati reka kumbure shobore kuganira n'abantu bwa butumwa ntange ivyo abantu bashobora kwakira byihuse bwa butumwa ntanga ndenda bupostinge abantu babubone byihuse cyane cyangwa abantu benshi babubone twamaze kukwakira nibaza ko abakunzi ba Star TV mu mwanya bariko barumva igikenewe nuko mugenda kora sabone kumbure ibikorwa vyiwe uko abishize ko muzoba bambere kubibona wakoze cyane murakoze gose Imana iguheza ki amina abakunzi ba Star TV nuko turangije akaryoshe nigahera mu itama rizokama dukorana mu mukeneye kandi azoba hari kumwe natwe nababwiye ko twamaze kumwakira muri famille ya Star TV nawe yamaze kwinjira mu muryango wa Star TV murabizi ko atanu umwe twimirira mu mukunde cyane mu mukunde nkuko mwahunze mu mukunde nkuko mwakoze ibikorwa byacu mu mukunde nkuko mukunda umuntu mu gihe mwamweretse urukundo canke mwamuhaye urukundo mutamubeshe canke mumwereke ubujyaje Imana ibahezagire cyane my name is Starboy the Sheep Imana ibahezagire kandi murakoze ngiye fate